Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane w'igenekerezo rya 31 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Nshuti mukunzi wacu wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza ntanakwipfuriza kugira ijoro ryiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania, ntunyemerere nkuhe kaze ntanakwipfuriza nyene kugira ijoro ryiza. Ndetse yewe namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Amerika, mu bigize umugabane wa Australia, mwese mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure batohoreza amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'ubutunzi, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, hama ikayabashikiriza ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi, namwe nyene mukabikurikira vyose aho mwibereye hatana kamwe kavuyemwo. Ikibazo c'isukari y'itoni 15 zitasabikanirijwe abenegihugu mu ntara ya Ngozi, ati ngiye kucikurikiranira kandi abatumye idashikira abenegihugu bazohanwa. Ivyo ntibishikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mwiherero n'abadandaza bose b'isukari barangurira muri Sosumo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri uyu wa 31 Myandagaro 2023 ku kibazo c'isukari ingana na toni 15 itarasabikanirijwe abenegihugu b'Ingozi. Manirakiza Marc, umuhuza w'abadandaza n'intwaro mu ntara ya Ngozi, akaba avuga ko iyo sukari yari iyo mu kwezi kwa Mukakaro 2023. Amaze kumva abadandaza babaza ko ata sukari yabonetse, ngo yarabajije Musitanteri wa Ngozi amubwira ko ata sukari baronse uko kwezi, ariko abajije uwuserukira Sosumo ngo niho yamubwira ko batanze itoni 15 kandi ko Buramatari ari we yakoze urutonde rw'abayitora. Buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntaconsanze nawene aremeza ko izo toni 15 zabonetse muri uko kwezi kwa Mukakaro, ariko ko zaciye zigaburirwa abadandaza batatu kuko vyari bigoye kuzigaburira abadandaza 64 basanzwe bari ku rutonde rw'abacuruza isukari mu ntara ya Ngozi. Iyo sukari ngo yaciye itangwa mu makaritiye y'igisagara ca Ngozi kugira ngo abo mu makomine nabo bazoce baronswa iyo mu kwezi kwa Myandagaro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba agira ati uri umuvyeyi gito, mbega mu muryango habonetse ivyo kurya bike bica bigaburirirwa imfura gusa? Evariste Ndayishimiye yabandanije agira ati ico kibazo ngiye kucikurikiranira kandi abagize uruhara bose muri uko kudasabikaniriza isukari abenegihugu bazohanwa. Ngibi bikuru bikuru mu vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mwiherero yagiranye n'abadandaza b'isukari kuri uyu wa 31 z'ukwezi k'umunani 2023 i Gitega. Ku ndongozi ni ukumenya ko batashizweho ngo basahure itunga ry'igihugu, gukurikirana neza itangwa ry'isukari kuva muri Sosumo gushika ku mutumba, guteza imbere ibisata barongoye ntibabe abo kurya gusa, kurwanya akarenganyo kose no guharanira inyungu y'umwenegihugu. Nayo ku badandaza ni ukuja hamwe bakiyumvira uko bokwiyubakira ihinguriro ry'isukari bakareka kwama bateze amaboko iyiva mu ihinguriro Sosumo. Guhirahira ngo ntihagire uwusubira kunyegeza isukari yagenewe abenegihugu kugira ayigurishe mu mahinguriro y'ibinyobwa. Nayo kuri Sosumo ni ugukora ibishoboka byose ikagwiza umwimbu, kudasubira gusigaza n'igikaju na kimwe kigeze kidahinguwe, kandi bagacunga imashini ntiyonone ibikaju biriko birakura. Nayo ku benegihugu ni ukutagira uwuzotinya kudomako urutoke ku muntu wese ariko aburabuza iterambere, n'aho azoba ari umwe bumva ngo ni umugenzi w'inzego. Nayo kandi ni ukumenya ko umugenzi w'umukuru w'igihugu ari uwo wese ariko aharanira iterambere. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko ikiringo ca gatatu caraye gisubiriye gukora ibara, aho ni mu gihugu ca Gabon.
Perezida Ali Bongo wa Gabo yaraye atembagajwe na General Brice Oligui Nguema. Pacifique Ninahazwa ati mu nkuru nabahaye mu kwezi guheze nari nababwiye ko Perezida Ali Ben Bongo wa Gabo agira yitoze ubugira gatatu nyuma y'imyaka 14 yari amaze arongoye igihugu. Ali Bongo ni umuhungu wa Perezida Omar Bongo yarongoye Gabo imyaka 41 kuva mu mwaka w'1967 gushika apfuye mu mwaka w'2009. Perezida Ali Ben Bongo nawe yariko arategura umuhungu azomusubirira Noureddin Bongo. Perezida Ali Ben Bongo yarafashwe n'indwara ikomeye bita AVC yamutumye asigara ameze nk'ikimuga, benshi bakabona ko hataragifise ingufu zo kurongora igihugu. Amatora agira gatatu yabaye kuwa gatandatu uheze. Mw'ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu, umurwi ujejwe amatora waratangaje intsinzi ya Perezida Ali Bongo. Inyuma gato abasirikare baca baramutembagaza. Amatora y'ubusuma. Ali Ben Bongo yatowe ubwa mbere mu mwaka w'2009 inyuma y'urupfu rwa se. Perezida Omar Bongo yari amaze imyaka 41 ku butegetsi. Ico gihe Ali Bongo yari umushikiranganji wo kwivuna abansi muri leta ya se. Ivyavuye mu matora ntivyemewe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu mwaka w'2016 Perezida Ali Bongo yaratowe ubwa kabiri. Ico gihe vyarabonetse rwose ko atatsinze amatora. Kugira abe uwa mbere badugije amajwi y'intara avukamwo ku rugero rusumba abiyandikishije mu matora, kugeza aho n'abapfuye baharurwa mu batoye. Ayo matora yavyaye imidurumbanyo ikomeye, abantu benshi baricwa, ibiro vy'inama nshingamateka biraturirwa. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ico gihe ko Ali Bongo yoba yaratumye ko imbonerakure zo mu Burundi kumufasha kwica atakinya abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Nta vyemezo bigeze berekana ko imbonerakure zagiyeyo. Ico bikoze mu mwaka w'2018 Perezida Ali Bongo ari mu bakuru b'ibihugu bake bagendeye Uburundi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ntawuzi ko yoba yaraje kumushimira ivyo yoba yaramufashije. Kuwa gatandatu uheze amatora yapfuye kurangira. Perezida Ali Bongo aca arahagarika internet muri Gabo, yongera arabuza ko iradiyo y'Abafaransa RFI na televiziyo France 24 bisubira gukora muri Gabo kubera ari ivy'abanyagabo bakurikira cane. Amatora yabaye atabarorerezi mvamakungu bahari. Uwo bahiganwa na Perezida Bongo witwa Profeseri Albert Ondo Osa yarindirijwe amasaha 8 kugira yemererwe kuja gutora. Ahejeje gutora, Ondo Osa yamenyesheje ko hari amatora y'ubusuma, yongera asaba umukuru w'igihugu ko yotunganya ibiganiro bakavugana ingene ava neza ku butegetsi. Yasa n'uwumugabisha ko ibintu bizohera nabi hamwe yohirahira akiba ayo matora. Perezida ni Ali Bongo. Ali Bongo aratembagajwe. Mw'ijoro ryo kuwa kabiri buca ari kuwa gatatu isaha 9 z'ubuca niho umurwi w'igihugu ujejwe amatora watangaza ko Ali Ben Bongo yatsinze amatora ku majwi 68.27 kw'ijana. Inyuma gato abasirikare bacungera umukuru w'igihugu baciye kw'iradiyo na televiziyo Gabo 24 bisanzwe bikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bamenyesha ko Perezida Ali Bongo abogojwe. Baca barafuta ivyavuye mu matora, bongera barafuta inzego nkuru zose z'igihugu. Abanyagabo bavyutse mu gitondo c'ejo haheze hahindutse vyinshi mu gihugu. Hari abatamenye ko Ali Bongo yari yaraye atangajwe ko yatsinze amatora. Bavyutse bumva ko yatembagajwe. Umunezero wari mwinshi, abanyagihugu bigina ko bavuye mu buja bw'umuryango umwe umaze imyaka 56 urongoye Gabo. Aho ni mu gihe Perezida Ali Bongo yariko ategura ko nawe hazosubirirwa na Noureddin Bongo, umuhungu yavyaranye na Sylvia Bongo, umukenyezi wiwe aturuka mu Bufaransa. Igihugu cuzuye ubutunzi bwinshi ariko gifise abanyagihugu bakenye. Gabo ifise uburinganire bwa kilometero kare ibihumbi 267 ndetse n'667. Ni ukuvuga ko hari incuro 10 uburinganire bw'Uburundi, ariko gifise abanyagihugu bangana n'imiliyoni 2. Ni ukuvuga ica gatandatu c'Abarundi.
ni igihugu cahezagijwe ubutunzi butagira uko bungana burimwo igitoro, manganese, fere, iraniyumu, amashamba manini cane arimwo ibiti rurangiranwa, uburyohe bw'isi ndetse n'ibindi. Ariko abanyagihugu bari mu bukene buteye isoni. Umuyagankuba n'amazi birakuranya mu duce dutandukanye tw'igihugu. Ibintu bimeze gutyo mu gihe umuryango wa Bongo ufise amazu menshi cane mu Bufaransa no mu bindi bihugu, imiduga ya mbere izimvye kw'isi n'amamiriyaridi abitswe mu mahanga. Mu myaka 55 y'ubutegetsi basa n'abigaruriye igihugu. Kuva ejo Gabo iramutswa General Brice Oligui Nguema. Umukuru w'abasirikare bakingira umukuru w'igihugu General Brice Clotaire Oligui Nguema niwe yaraye agenywe n'abasirikare ngo arongore igihugu. Brice Nguema ni umuvyara wa kure wa Perezida Ali Bongo, niwe yari umusirikare ajejwe umutekano wo hafi wa Perezida Omar Bongo kugeza apfuye mu mwaka w'2009. Kuva mu mwaka w'2018 Brice Nguema yaje gukorera mu ikambi icungera umukuru w'igihugu, ubu akaba yari amaze imyaka 3 ariwe atwara iyo kambi. Niyo kambi ikomeye cane muri Gabo, ikaba ifise ibirwanisho hata yindi kambi n'imwe ibifise. Brice Oligui Nguema yafatwa nk'umwizigirwa adasanzwe wa Perezida Ali Bongo. Yari yaranakoze indirimbo ivuga ko ikambi icungera umukuru w'igihugu iri inyuma ya Ali Bongo gushika gupfa. Kuva ejo Perezida Ali Bongo apfunzwe icamaso mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Umuhungu wiwe Noureddine Bongo yarahagaritswe, arapfunzwe, ndetse n'abandi bategetsi benshi barapfunzwe. Ico mwomenya nuko hari ubwa mbere ubutegetsi butembagazwa muri Gabo. Mu mwaka w'1964 ubutegetsi bwa Perezida Léon Mba bwarahatswe, haraca hafi iminsi 3 umukuru w'igihugu apfunzwe. Hanyuma abasirikare b'Ubufaransa baza kumutabara arasubira ku butegetsi. Mu mwaka w'2019 hari abasirikare bakeya bagerageje gutembagaza Perezida Ali Bongo birabananira. Ni ubwa mbere bikunze ko umukuru w'igihugu ca Gabo atembagazwa.